jewe ndazi neza yuko nk'igice ca mbere kininiya ko ari imboga ziba zavuye hajya ku mubarazi kuko hari imodoka nyinshi zikuraho imboga zizimanukana buri munsi cyangwa buri kwezi buri munsi hama hari imodoka ziko ziramanukana imboga urumva ko hariho mwimbo ushimishije w'imboga ego birimwe amafaranga nk'uri karakurikira kino kiganiro yovuga ati nanje shiremo amahera ndimo imboga neza cyane amahera arimwo kuko imboga n'inkenegwa zamazigurwa abantu benshi bamazigura urazi yuko igitunguru kitabonetse badakaranga barazi yuko ikaroti zirimwo n'umuti zinavura imboga nyinshi zivura zifise ibintu zivura mu mubiri ma betrave yose murazi ko yongereza amaraso rero izi mboga zirimwo inyungu cyane zirimwo akamaro cyane niyo mpamvu ubona twama dushora buri munsi okay nk'akarorero we baguciye ko akavuga ati dufashe utwigire tere turabe yuko ngaha twereke amoko y'imboga yo haba ubibafasha neza cyane no bibafasha kuko imboga ndazikoremo igihe kitari gito ndashobora kubona nta hantu hoba imboga z'ubwoko ubu aho imboga aho bamashu aho bipinari aho bikaroti canka aho bibitunguru bivanye nuko iyo simba ndayibonye uko bimeze kubera iki kurima warize kubera iki kera bahora bavuga ngo sindi wa kera cyane mugabo bahora bavuga ngo ukira kirisuka mugabo ubu siko bimeze ibihugu byinshi ubuya bitunzwe n'uburimyi bitunzwe n'uburimyi ekonomi no kuvuga uburimyi bwiyongereye abantu barabaho neza n'umwimbo kiyongera n'igihugu kigatunga rero jewe nahisemo gusura kurima kubera harimo inyungu nyinshi kuko umuntu yize nuko nguciye mu ijambo ariko umuntu yize abakeneye amahera za buri kwezi ntazigera siba muri make ibijanye n'umushahara ibyo amahera za buri kwezi usanga agoye cyane usanga agoye kuko hari n'igihe usanga uyarose wayahejeje kuyakoresha cyangwa kuyapangira imigambi cyabugirana ariko iyo ugiye mu by'uburimyi ukaba uriko wikorera utwawe amahera urayaronka kandi mbere ukanaziganya ibyo wabonye abatanzaniya bazanye mwebwe mutagira ngaha mu Burundi nibiki twabonye abazanye bimwe bakoresha bacura mu biti ibyo bacura mu biti bazanye amaradiyo bazanye amatelefone ariko bikorera ntawe uzi neza ko babyikorera mugabo twabibonye babizanye urumva iyo bavuze les entrepreneurs baba bavuze les innovateurs uko biri kose saba dandaza nk'abandi nibaza yuko n'ibiciro byabo nabonye umenga birahanitse cyane niyo mpamvu utashobora kumenya ko ari byo bikoreye kuko igiciro kiba kimaze kuzimba cyane ucumenga nibyo nibirangurano okay mu bihugu donc ngira ngo bikiri mu nzira y'amajambere kenshi usanga ahubwo burya ibiva mu mahanga kuko bikorwa n'amamashini akorera byinshi cyarimwe nivyo bizimbuka aba bitwa ko bariko baratanga ubuhinga usanga bakoresheje umwanya mwinshi kuko benshi baba amamashini bafise abandi amamashini makeya usanga ahubwo niho bica bizimba sinzi ko murabibona ngaha yego turamaze kubibona ariko nagerageje kuraba nk'ivyo bazanye nk'amaproduit bazanye amaproduit atandukanye bazanye amatelefone bazana amaradiyo nabonye iradiyo ntoyi cyane igereranye bariko bacire miliyoni 3 kaboneka kumenga ntibimaranye nayo mahera sinzi ikintu cyo gikozemo indani mbwa byatuyobeye ibyari byo gusa ariko ni radio ibigamije kuvuza radio sempre isanzwe ntoyi sirikirere sinzi rero ubundi ikintu baba bayikozemo indani ngira zimwe zikoze mu nzahabu sinzi Okay, yes, reka turamutse tubifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga ndabaye ikaze cyane kuri Agaciro Media nitwa Omdi Shanjima nimbutari mbwambone ayo niyo mazina yanjye bagenzi uno munsi ndi kuri stade Intwari ariko habera ibikorwa byihanisha gurishwa ni exposition ifoire aho aba innovateur b'abatanzaniya baje guhanisha ivyo bahingura ivyo bariko barakora cyo kimwe n'abarundi rero nabo nyene bari ngaha ariko bagenzi usere donc ikintu ngira ndabereke hari kimwe nigeze kubabwira nti ikintu c'imboga icyo gano nagikoze muzokirabe kuri no platform kirari cyane cyane kuri YouTube
ati reka ndabarangire ikintu c'imboga. Imboga tuvuze ivyamwe, tuvuze les vegetables, ntabwo tuvuze amafi. Ni ikintu tugomba kwigisha tukwereka ukuntu kivamo amafaranga. Bagenzi ndabaye ikaze cyane, ariko kandi ku rundi ruhande reka twibutse yuko uri mu Burundi, uri muri diaspora, reka tukurangira akaryo nkuko twamadu partage ama opportunités, amahigwe, ama investissement n'ibindi byinshi. Umuntu afise udufaranga yifuza ku investissa, ariko condition entre mes 2 millions aze kundondera contact munaza kuyibona, donc yaze kwandikira Agaciro Media hama tubasangize ico ikorwa muzokora kwa mushimire. Suko ndabakunda cyane. Yego. Okay. Turi kumena Pacifique nkengurutse umurimyi w'imboga. Mu Burundi harimera ibintu byinshi, ariko imboga rero bita vegetables nazo ziboneka hake. Imboga z'ivyatsi. Ariko hariho n'imboga mbona z'ibinyamateke. Reka ngira ngo adusigure neza. Monsieur Pacifique tukuramutse cyane. Amahoro cyane. Aha, abariko baradukurikira batubabarire kugwamo, kuko abari miziki, abari abantu benshi. Uno munsi ku kintu gatoya kijanye n'iri hayanisha gurishwa, mwori tubwira ko ni bande bari ngaha, muri ngaha kubera iki? Murakoze cyane kuri ico kibazo mutubagije. Umunsi nkuko mubibona hari abantu batari bake ngaha kuri stade Intwari, no kuvuga hari ihayanishwa gurishwa ry'ibidandazwa. Mu majambo make n'abajene entrepreneur bo muri Tanzania baje guhura n'abajene entrepreneur bo ngaha mu Burundi. Okay. Ego. Aha. Hama ni kurata bamwe n'abandi ivyo bariko barakora. Ego, bamwe bariko barata ivyo bariko barakora, abakora ibitandukanye, natwe kandi turiko turarata imboga zacu zo mu Burundi. Ko nazo ni nziza kandi zimeze neza, zifite n'akanovera, kugira ngo nazo ihayanishwa gurishwa ryazo rishike no hanze, ginjire no mu bindi bihugu. Okay. Mukanya gato ushobora kuba warose ugatembera, ivyo wabonye abatanzania bazanye mwebwe mutagira ngaha mu Burundi nibiki? Twabonye abazanye bimwe bakoresha bacura mu biti, byo bacura mu biti, bazanye amaradiyo, bazanye amatelefone, ariko bikorera. Ntawe uzi neza ko babyikorera, mugabo twabibonye babizanye. Ariko bikose urumva iyo bavuze les entrepreneurs bavuze les innovateurs. Ego. Uko biri kose sabadandaza nk'abandi. Nibaza yuko n'ibiciro byabo nabonye umenga birahanitse cyane. Niyo mpamvu utashobora kumenya ko ari byo bikoreye, kuko igiciro kiba kimaze kuzimba cyane ucumenga nivyo nibirangurano. Okay. Mu bihugu donc ngira ngo bikiri mu nzira y'amajambere, kesho usanga ahubwo burya ibiva mu mahanga, kuko bikorwa n'amamashini akorera byinshi cyarimwe nivyo bizimbuka. Aba bitwa ko bariko baratangura ubuhinga, usanga bakoresheje umwanya mwinshi, kuko benshi baba amamashini bafise, abandi amamashini makeya. Usanga ahubwo niho bica bizimba, sinzi ko murabibona ngaha. Yego, turamaze kubibona, ariko nagerageje kuraba nk'ivyo bazanye, nk'amaproduit bazanye amaproduit atandukanye, bazanye amatelefone, bazana amaradiyo. Nabonye radio ntoyi cyane igereranye, bariko bacire miliyoni 3, kaboneka kumenga ntibimaranye nayo mahera. Sinzi ikintu cyo gikozemo indani, mbwa byatuyobeye ibyari byo gusa. Ariko ni radio ibigamije kuvuza radio sempre isanzwe ntoyi sirikirere. Sinzi rero ubundi ikintu baba bayikozemo indani, ngira zimwe zikoze mu nzahabu sinzi. Okay. Mu bushobozi bw'abarundi, uravye ivyo abantu bazanye ngaha, harimo abafite ivyo bahingura, ibinyobwa, nabonye bazana ivyuma barabikora za musumba siri nazibonye ngaha n'izindi. Ubona gute muri kazoza ga Pasi? Muri kazoza ndabona ibintu bitazoba byoroshe cyane, kuko ndabonaho hariho abajene benshi, abajene entrepreneur benshi bafise ubumenyi butandukanye, bakora ibintu bitandukanye kandi vyiza kandi vy'isura nziza, bimeze neza by'akaranga, abajisha, abagira impuzu
hariho n'abandi bakora ibintu ze mu biti ukabona neza ko ari ibintu vyiza by'akamaro kandi bizogirira neza abajene muri kazoza. Okay. Ibitegere nyamwinshi by'abarundi babeshejweho n'uburimyi. Kandi we warize na za kaminuza urashira hasi. Ariko cusubira kurima. Kubera iki kurima warize kubera iki? Kera bahora bavuga ngo sindi wa kera cyane mugabo bahora bavuga ngo ukira ngo akirisuka. Mugabo ubu siko bimeze. Ibihugu byinshi ubuya bitunzwe n'uburimyi. Bitunzwe n'uburimyi, ekonomi, no kuvuga uburimyi bwiyongereye, abantu barabaho neza n'umwimbo kiyongera n'igihugu kigatunga. Rero jewe nahisemo gusura kurima kubera harimo inyungu nyinshi kuko umuntu yize nuko nguciye mu ijambo ariko umuntu yize abakeneye amahera za buri kwezi ntazigira siba muri make ibijanye n'umushahara. Ibyo amahera za buri kwezi usanga agoye cyane. Usanga agoye kuko hari n'igihe usanga uyarose wayahejeje kuyakoresha cyangwa kuyapangira imigambi cyangwa ariko iyo ugiye mu by'uburimyi ukaba uriko wikorera utwawe amahera urayaronka kandi mbere ukanaziganya. Ukanaziganya ukagira stoke ukarima ukongera ukanaronka n'ivyo ushobora ugahako n'abandi batashoboye kurima nkuko ubona twagize ihanishwa gurishwa ry'ibi bidandazwa by'imboga no kuvuga izi harimo izo twafunguye zine tukazikoresha mu miryango izindi nazo tukaja dushora tugashora korondera kugira ngo turonge amahera natwe. Nukuri. Ego. Ariko uzi yuko abantu b'imbo yo bumvise uvuza imboga bumva amafi yo mu kiyaga. Mwebwe rero muvuza imboga ajya mu region yiwanya aho muva ni hehe mwita izo muzita imboga? Twebwe tuva muri region ikanye aho bita Imuramvya mu Gasagara quartier mu Barazi. Niho turiko turarangurira ibikorwa byo kurimira imboga. Yego niyo tuzirimira. Hama kandi rero izi mboga ziramaze gushika kure. Turashora amasoko atandukanye, masoko ya Kotebu, Bujumbura, hariho n'abashora mu makambi y'igisirikare ziri nazo zigashoka Igitega. No kuvuga imboga zacu ziriko ziragira isoko cyane. Ariko ni imboga izihe yo muvuza imboga nk'iziri nyuma yawe nizihe? Iyo tuvuze rero imboga benshi mugani nkuko wabivuze hariho nk'ababo baca bumva zimwe zo mu ruzi twebwe rero imboga zo mu ruzi ni imboga ibiboga ama vegetale les végétaux imboga vert no kuvuga zisa n'urwatsi rutoto ziri frais harimo amashu betrave karoti céleri courgette brocoli chou-fleur romari time n'izindi fenuye izo zose n'imboga twirimira twimbura kandi ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi iyo umuntu agiye kuri Kotebu asangaho nyinshi haba mu isoko ya Kotebu kwa Siyoni ngira niyo mu Ngagara hari n'izindi soko nyinshi ziza kurangurira hajya rero. Buje haba harimo imboga nyinshi zakomose iwanyu ku Mubarazi. Jewe ndazi neza yuko nk'igice ca mbere kininiya ko ari imboga ziba zavuye hajya ku Mubarazi kuko hari imodoka nyinshi zikuraho imboga zizimanukana buri munsi cyangwa buri kwezi. Buri munsi hama hari imodoka ziko ziramanukana imboga. Urumva ko hariho mwimbo ushimishije w'imboga. Ego birimwe amafaranga nk'uri karakurikira kino kiganiro yovuga ati nanje shiremo amahera ndimo imboga neza cyane amahera arimwo kuko imboga n'inkenegwa zamazigurwa abantu benshi bamazigura. Urazi yuko igitunguru kitabonetse badakaranga, barazi yuko ikaroti zirimwo n'umuti zinavura, imboga nyinshi zivura zifise ibintu zivura mu mubiri, ma betrave yose murazi ko yongereza amaraso. Rero izi mboga zirimwo inyungu cyane, zirimwo akamaro cyane, niyo mpamvu ubona twamadushora buri munsi. Okay. Ego. Sinzi ko ari ubushakashatsi muragira. Kuko nk'ubunye mwe muzirima muvuze ko mukorera ahantu hakanye. Imuramvya hari muri region ikanye. Ariko nk'umuntu yoba yibereye Makamba, ubundi yibereye mu Kirundo, ubundi yibereye muri akarere k'Imbo canke mu Kirimiro, eske nabo barashaka kuzirima zirazohaba? Neza cyane. Hari imboga zishobora kuba Imakamba n'izindi zishobora kuba mu Kirundo, bikavana n'isi yaho. Kuko naho Bujumbura hashushe zirahaba, hari izihaba mugabo bikavana n'isi yaho ukuntu ibimeze
umuntu urashikayo ukigisi kuntu imeze hama ugatera ukabona izihakunda n'izitahakunda. Okay. Igihugu cyacu cy'u Burundi nibaza ko hose heshi imboga zirahaba. Ariko nk'ubu nko ku bantu badukurikira bavuga bati nipfuza ko nanjye nopima iwacu ko ziyaba. Mugabo akaba adafise umuntu yocako nk'akarorero we baguciye ko akavuga ati dufashe utwigire tere turabe yuko ngaha twereke amoko y'imboga yohaba. Ubibafasha neza cyane no bibafasha kuko imboga ndazikoremo igihe kitari gito. Ndashobora kubona nta hantu hoba imboga z'ubwoko ubu, aho imboga, aho amashu, aho ipinari, aho ikaroti canka aho ibitunguru, bivanye nuko iyo simba ndayibonye uko bimeze. Hari akarere gashaka akarere ka Mukike nageze ukajamo ncasanga abantu bahaba bantera amabuye ubugari babukoza ibiraya mo hano hose kumure n'umuco waho. Mugabo hari uwo nigeze kuba mbitera inkuru ngo ndamubwira nti reka zinya mboga z'ivyatsi nazo uwo kwiga kuzibamenyereza. Ico gihe yaciye hari mamashu ariko yarabuze isoko yayo. Mugabo ntiyaje kwirondera Bujumbura, yashatse kwirondera muri hajya mu karere nyene. Aca zanga abantu baho amashu nayo bazi. Ariko muga zarahabaye byenzi. Zarahabaye rero usanga atamenye isoko canke ngo amenye yashorera canke amenye ikiringo ziba zigurwa ku buryo naho ziba zikenye ziri kure bashobora kuzirondera. Hajya iyo murima namwe murategekanisha ibihe. Yego. Hari ibihe isoko riba ryiza naho riba riri. Hari igihe isoko usanga ryiza n'ikindi gihe usanga isoko ritameze neza bivana n'igihe. Yego. Nk'abarimyi mwe murabimenya none. Twebwe nka twebwe abarimyi turabimenya kubera twama tuzirima igihe cyose. Tuba tuzi tutige nk'iki iya ziba zigurwa ikindi gihe nazo ziba zigurwa buke buke. Yego. Akantu kabigeraho nabo numvise ari ku mubarazi wanyu. Mwebwe ngo ntaci nta rushana ibiringo bine byose murabirimangira neza cyane. Ako niko kabirya dufise turusha mbese n'ayandi makomine canke izindi ntara. Twebwe turima igihe cyose haba muci haba mu rushana usanga tuko turarima ivyo ibiboga byacu usanga ziriho cyane ku bwinshi kuko turagira amakanalization tugakwega amazi tugacisha ku misozi ugasanga hose turiko turarima no muci ugasanga turiko turarima tuguma tuvomera. Ayo mazi nta mamashini mukoresha ariko ntituragira urwego gukoresha amamashini kubera amamashini usanga zimbye cyane ariko twebwe turakanaliza amazi dukuye mu masoko tukayakwega tukayashira mu mirima yacu ugasanga imboga zirahari no muci tukaguma turi mu kuri kwamye. Wow. Gato pasi burya rimwe na rimwe urazi ko na Jezi yigishiriza mu nkuru ahubwo ngo habaye umuntu bigenda gutya na gutya no ma eglise burya umuntu yigisha adacishe mu inkuru abantu bose inzira ariko twereka ntudutera inkuru y'uwundi ahubwo dutera inkuru yawe. Wewe wejeje ishure wabigenje gute ugira uje mu ibi bintu? Jewe mejeje ishure nari nshomereye urazi ko umunyeshuri aje ishure abashomereye nta mahera bafise nta kinaciye niyumvira kuduga ndarima. Muri wiga hehe? Niga Bujumbura. Okay. Niga Bujumbura inferieur superieur na yero bari Bujumbura na kaminuza ndayigira Bujumbura. Muga mpejeje naciye nduga ruguru. Aciye mfata ingingo yo kuduga ruguru kubera twebwe ahantu iwacu tuba haramera. Byinshi biramera. Rero ncanje ngira umugambi wo gutera imboga. Ndatera imboga, ndatera amashu. Niyo nahereye ko gutera kubera niyo nabona anyorohera. Nagurishije amashu y'amahera menshi cyane. Hafi miliyoni 3. Ari turi imwe. Watanguje umutahe ariko natanguje umutahe w'amahera make cyane adashika n'ibihumbi 500. Naciye mbona ko imboga zunguka cyane kandi zirimo amahera. Wow. Ndazitera kiri ico kiringo nyene wari kuravuga kishira iki kubera benshi baba batazi ko barazirima ndazitera mu 8 hagati tizakwera mu 11 amahera nca ndayaronka nca ndabona ko koko birimwe amahera menshi cyane nca ndabibandanye rero gushika n'ubu nivyo nkoreramwo kandi amahera araboneka. Okay. Uyu munsi eske muri ko murabona nko ngaha muri rihayanisha gurishwa abantu barazitangarira baraza kubabaza bimeze gute? Ego kubera tukiri mu ntango haraza bake ariko baraza bakabaza hari n'abahaca bagatangara bati umuntu yazanye ibintu ningira kamaro
abandi bavuga ati ibi nivyo twari dukeneye kurya bikiri naturere. Urabona ko benshi bazitangariye bariko baranaraba n'ubwiza bwazo n'ukuntu ziba zimeze. Ntibanakubaza amazina yazo kuko ari izo ubona nyene ukamenya umuntu azibonye bwa mbere. Hariho n'abatavise nk'ishugi y'ishugwe. Shugi y'ishugwe, chou-fleur. Benshi ntibazizi turabasigurira tukabereka ati iyi ni chou-fleur, iyi ni brocoli, izo mboga zifise akamaro kanini cyane ku bantu. Mbwa hariho benshi batazizi, niyo mpamvu benshi bazitamarira bagatangara. Aho cumengo namashugwe mwipangiye ahantu. Cumenga namashugwe twateretse ngaho. Okay. Reka ngira turaza gusiga contact zanyu kubaza kwipfuza kugira byinshi bababajije birenze ibi kumure beheze kwababaza. Yego murakoze cyane. Naho utaha. Bye bye.